turabaramukije mwebwe mwese mwahisemwo televiziyo isanganiro tubahaye ikaze muri ano makuru tuyahere ku ngingo nkuru ziyagize umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye arahamagarira ubushikiranganje mu byo bujejwe hari mu budandaji gushigikira bimwe biboneka abagwizatunga mu byo bakeneye kugira ngo bashobore gufasha mu iterambere ry'igihugu muraza kubikurikira muri ano makuru. Umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni nawe habona ko hakiri ibigikwiye gukorwa kugira ngo imigenderanire hagati y'igihugu c'u Burundi n'u Rwanda isubire kuba myiza. Ivyo navyo ngo ni nko gushira mu ngiro ivyasabwe na leta y'u Burundi. Ido nido ni murano makuru. Turasubiye kubaramutsa umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye arahamagarira ubushikiranganje mu byo bujejwe harimwo ubudandaji gushigikira bimwe biboneka abagwizatunga mu byo bakeneye kugira ngo bashobore gufasha mu iterambere ry'igihugu. Yabishikirije kuri uno wa gatanu mu kiganiro yagiranye n'abakora mu gisata c'ubutunzi. Lidi Gahimbare. Ukugwirirana kw'abantu ariko bafise amikoro make uburimyi butaratera imbere amafaranga y'ingurane leta ikoresha ava mu bihugu byo hanze amasezerano hagati y'amashirahamwe acukura ubutare na leta adatunganywa neza ivyo biri mu bituma igihugu kidatera imbere nkuko biri mu vyigwa vyashizwe habona n'abahinga mu bijanye n'ubutunzi mu nama n'abakorera mu gisata c'ubutunzi. Burundi buracafise intambwe ari ngoyi kugira ngo tere imbere kandi iyo ntambwe ni kubera yuko ubutunzi bufise ari mu butaka ari mu nguvu z'abantu ntiburakoreshwa neza kugira ngo bushobore kuvamwo umwimbu ukomeye uhagije ushobora guteza imbere igihugu cacu. Ico ni cambere. Ica kabiri nuko umwene igihugu wese yobona yuko afise udufaranga dukwiye kugira ngo ashobore kugura tuya tuntu akeneye twasoma mu isoko ari ukurungika umwana kw'ishuri ari ukurungika umwana kuja kuvuza umwana. Ivyo rero bica bisaba yuko kabisa tutabanje guhendana tubanza tukicara hamwe tukaraba ingorane dufise mu Burundi ningi. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ahamagarira ubushikiranganje mu byo bujeje harimwo ubudandaji gushigikira abagwizatunga n'abanyamitahe kugira ngo nabo bafashe mu iterambere ry'igihugu. Mwebwe abagwizatunga mwaje ngaha nimutangure rero mwige kuko nimwe mwiyemeje kuja imbere abandi mu vy'ubutunzi. Ko mwiyemeje kuja imbere abandi aba barimyi bamaze kuja ku kivi ni mubaha isoko aho nka bashorera kugira muhingure muhejeje guhingura namwe mube murarondera isoko iyo mushorera. Jewe ico ndiko ndabakorera ku burongozi bw'igihugu nuko tubaronderera ivyo mukeneye vyose kugira ngo bigende neza. Hano hamagara cane abagize ubushikiranganje bw'ubudandaji n'amahinguriro. Uno munsi saho kwicara. Ntidukeneye mugwizatunga usanga ariko ari yidodomba ko atarose ivyo akeneye kugira ngo ashobore gukora ico yiyemeje kubera ubushikiranganje bw'ubudandaji ataco buriko burakora. Abenshi mu bagwizatunga bose bidodomba bavuga bati ngo ubushikiranganje bw'ubudandaji bwofuma buva kubera muraburindira mukabubura. Nagira ndabemerere rero ngaho imbere yanyu ko nibwaba bwaranebwe ngiye kubusunika vyase tubashire ku ruhande. Ico dukeneye yuko Uburundi dutegerezwa kugwiza umwimbu tuwuhingure hanyuma tuwushore. Ibindi abahinga batanga nk'inyishu ku iterambere ry'igihugu ngo gutoza amatagisi akinjira mu kigega ari yose ngo byofasha kugabanura amadeni leta ikoresha ava hanze y'ibihugu ugutunganya neza igisata c'ubutare hakaba amasezerano yorohereza leta n'amashirahamwe acukura ubutare. Amabanki nayo ngo akwiye guterera mu gisata c'uburimyi hamwe no guteza imbere abanyamitahe n'abagwizatunga.
Ano makuru tuyabandanirize mu gisata ca politike abarongoye imigambwe yemewe n'amategeko mu Burundi basabwa gutunganya imigambi yabo bisunze umugambi w'igihugu w'iterambere wa 2018 ushira 2027 vyashikirijwe kuri uyu wa gatanu n'umushikiranganje ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu Gervais Ndirakobuca mu nama n'abakuru b'imigambwe n'abarongoye intara n'inkuru ya Jean-Marie Mayonga. Ukuganira n'abanyamigambwe inzira zotuma igihugu kiguma gitekanye kigishingira imigambi y'iterambere rirama nivyo vyaganiriwe ko n'abanyamigambwe batandukanye harimo n'abarongoye intara mu nama yatunganijwe n'ubushiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu. Umuhinga yatanze icigwa Dieudonné Rivuzimana akavuga ko imigambi yanditse neza ifasha umugambwe gutera imbere. Umwe mu barongoye imigambwe yari yitavye iyo nama Mutabazi Jean Dodier arongo umugambwe Radebu akavuga ko gutunganya imigambi yanditse mu migambwe ngo bizofasha iyo migambwe mu gutanga imigambi ishobore gushikira abanywanyi bayo. Twahora dukora amaprograme n'ivyo tukayandika tukagerageza no kuyavuga mugabo twabona neza yuko ivyo twanditse bitashikiriye abene gihugu. Mugabo twitavye inama bakatubwira uko tutegerezwa gukora ingene tutegerezwa kwandika imigambi yacu cyane cyane imigambi yisunga umugambi nyamukuru wa leta uva 2018 gushika mu 2027. Turabona yuko dutanguye uyu munsi tukandika programme neza tukazimenyesha abamenyesha makuru tukaheza tukagerageza kuza turazikwiragiza turone ko twoshika mu matora yo mu 2025 ivyumviro by'iwacu programme z'iwacu ziterambere byamaze gushikira abene igihugu. Umushikiranganje Gervais Ndirakobuca ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu yuguruje icese iyo nama akaba yahamagariye abanyamigambwe gutunganya neza imigambwe yabo kugira ngo ibikorwa barangura bimenywe na bose bashobore no gutunganya neza amatora. Ariko se programme politique ubuze uti ndabishize ko bizogenda uko kandi ikindi byofasha byo kwivita osi no gaspillage. Umuntu ariyanza waje kwitoza ko umukuru w'igihugu bwa buryo yarafise abugize concentration akatije nakwaye mu cibitoki ye kwitoza umukuru mushinga amateka wari gusanga hoto mugabo gacha wiyansa hejuru ngoma kwitoza ko umukuru w'igihugu natwate ndi duke wari ufise tukagenda uko nyene kubera indi mauvaise planification. Iyo nama ikaba yasozerewe abayitavye banahana ivyumviro ku bintu bitandukanye aho bamwe basavye ko hobaho uwundi mugambi w'iterambere washobora kuzotangura mu mwaka wa 2027. Igihugu c'u Burundi carategekanije muri uyu mwaka w'amafaranga w'ibihumbi 2021 ushira ubihumbi 2022 uburyo buzorihwa abazokora ivyigwa vy'ibikorwa vyo kubaka ibarabara ry'indarayi Gitega Kindu. Vyashikirijwe n'umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'inyubako kuri uyu wa gatanu mu nama yahuje ibihugu vya Kongo n'u Burundi mu buhinga bwa none n'inkuru ya Jean de Dieu Irakoze. Muri iyo nama yahuje umugwi w'ubuhinga ugizwe n'abarundi n'abakongomani bafashijwe n'ibihugu bigize umuhora wo hagati. Umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bujeje inyubako yanaserukiye leta Engineer Desire Nijimbere yahamagariye igihugu ca Kongo gutegekanya uburyo buzofasha mu kuriha ivyigwa bijanye n'umugambi wo kubaka ibarabara ry'indarayi riva Gitega rijikindu mu ntumbero yo gushira mu ngiro ishaka ry'abakuru b'ibihugu b'ivyo bihugu bibiri. Amasezerano bagiranye abakuru b'ibihugu bacu igihe baheruka kubonana ko bari bashize imbere ko bakwiye gukomeza imigambi yo kubaka imihora yotuma duhanahana ibidandazwa. Ico rero cyo bamaze kubishika ko natwe twingabwira ngo nk'abahinga dushire mu ngiro ivyo bumvikanyeko. Uyu munsi twakwanyenga tumaze igihe duko abahinga bakwanyenga kugira bige icambi cyo mu migambi ya mbere yihuta cyane niba bagindarayi ihuza Uburundi na Kongo ufatiye kugira Gitega ugacibujumbura ukajibuvira ukaca ujabuka n'ikindi muri Kongo.
umunyamabanga nshingwabikorwa ajeje umuryango w'ibihugu bigize umuhora wo hagati kapitene Dieudonné Dukundane yashimiye leta y'u Burundi kuri iyo intambwe izotuma ibikorwa binyaruka kubwiwe. Yanavuze ko ibiganiro biriko birakogwa no kuri leta iharanira intwaro rusangi ya Kongo kugira ngo ishireho uburyo nayo buzofasha muri ico gikorwa. Uvyo rero twabonye nuko ico gitabo cerekana ingene ivyigwa bizogenda ari gitabo cahurijwe ko ku rwego rw'abahinga, ubu ku rwego rw'abayobozi rw'abanyamabanga ntayegayezwa bahava bakira ico cegeranyo naco bacemeje abashikiranganje bace bacemeza hanyuma amafaranga rero abonetse ivyo vyigwa bishobore gutangura. Ikigira kabiri nuko twashimye cyane kuko twarumvise ko ku ruhande rw'u Burundi mu mafaranga leta yategekanije gukoresha muri uwo mwaka baza barashizemwo igice c'amafaranga ashobora gukoreshwa mu kugira ngo ivyo vyigwa bitangure. No mu ruhande rwa Kongo turiko turagiranira ibiganiro kuko twifuza yuko nibwo butumwa nagomba gushikiza ubwira gatatu uzogira ivyo vyigwa kuva Igitega gushika Ikindo azoba ari umwe canke azoba ari societe imwe. Inyuma yo kwemeza ivyisungwa muri uwo mugambi w'indarayi hemeje kandi ivyisungwa mu bijanye n'ibikorwa vyo kubaka inyubakwa zishamikiye ku kiraro Nyamoma ku ruzi Rusizi hagati y'uturere twa Kaburantwa mu Burundi na Sange muri Kongo iharanira intwaro rusangi zizoba zigizwe ahanini n'amabarabara ajayo. Mu gisata c'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni yashikirije ko hari ibigikwiye gukorwa kugira ngo imigenderanire y'igihugu c'u Burundi n'igihugu c'u Rwanda isubire kuba myiza. Ivyo yabishikirije ku munsi wa kane aho yahigiganiro abamenyesha makuru mu gushikiriza ivyaranguwe n'urwego arongoye. Alain Guillaume Bunyoni yarashikirije kandi ko hari ivyo Uburundi bwasavye ariko bitarashigwa mu ngiro. Tumukurikire. Ibintu byo gusubizanya inkozi z'ikibi vyamye biriho kuva kera nigiye twari muri crise 2015-2016 inkozi z'ibibi zaba ziri mu Burundi twarazisubije abanyarwanda baraduhaye abantu abandi barabatwima bivanye n'ingene nabo babona ivyabo paraporo y'u Burundi kuba twima rero batugiriye nabi naco gituma twagumye twensista tuvuga tuti ni mu baduhereze baraduhaye igice gitoyi bafise abandi benshi harimo n'abari bateguye za kudeta n'ibindi bakiryamye ko canke bakinyegeje birasaba ko nabo nyene babazana ivyo rero ni ibintu bisanzwe bigaragara ni imigenderanire ibe yagenze nabi hagati y'ibihugu icayitosekaje rero birasaba yuko kiva mu nzira ariko imigenderanire ashobora kuba mibi kubera imikorere mibi y'ubutegetsi nayo ibihugu vyamara ibihugu nk'uko Imana yabiremye abene gihugu bamara abene gihugu nk'uko Imana yabaremye nitwoza ngo tugirire umujinya abene gihugu b'u Rwanda abene gihugu b'u Rwanda nabo ntibogirira umujinya abene gihugu b'abarundi kuko ni igihugu kibanye kandi tuzocimura natwe cy'u Burundi ntibazocimura tubishaka tutabishaka bazoguma bitwa ababanyi tuzoguma twita ababanyi babo ni vyiza rero yuko habaho ahubwo gusubiza mu ngiro biba vyagenze nabi ariko nubu ntibiragenda neza kuko nubu ibyo twasavye u Rwanda ntirurabishitsa ni ubwo ni rwabishitsa bizoheza bigende neza gusumba ariko ntitwoheza ngo tuvuge ngo imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda ngo imeze neza cyane ahubwo no gukora kugira ngo ishobore kumera neza bivanye n'icyayitosekaje na cyane ko si gupfa kuvuga gusa ngo nigende neza icyari cyatumye itosekara kitatorewe umuti. Leta y'u Burundi ngo irafise umugambi wo kugabanya igitigiri c'intara n'amakomine bigize igihugu mu nama umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu yagiranye na baburamatari muri ino ndwi yamenyesheje ko ari mu ntumbero yo gushikira iterambere rusangi kurikire umushikiranganje Gervais Ndirakobuca. Mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusangi iki gikorwa tukiriko nibaza yuko tugiye gushiraho vyihuta mu maguru masha
imbibe zose turiko dukora igikorwa gikomeye cyane aho turiko turaraba yuko mbe turi cyakeneye intara 10 na zingahe dukeneye amakomini 120 ingahe ibyo byose nivyo turiko turabikorera ko kugira by'ukuri turabe amakomini igihugu cyacu coba gikeneye intara igihugu cyacu coba gikeneye kugira ryaterambere rusangi rikunde ko sinibaza kuri terambere rusangi turiko turarondera rizokunda dufise intara zirenga 10 na zingahe dufise amakomini 120 ingahe ivyo byose turiko turabikorera ko kugira vy'ukuri nimba ari buramatara bibura amatari afise ahatwara haboneka nimba ari mustanteri abari mustanteri atwara haboneka kandi amakori n'amatagisi ayatoza kuko turabona ko ari amakomini amwamwe usanga bigoye atagira n'isoko. Nino kuri no nkuru rero hano makuru twabateguriye aciye arangirira turabashimiye mubandanye mukurikira ibiganiro vya televiziyo Isanganiro.